Ndongeye ko ramutse mwese muriko murankurikira ni Ange Michel Muhayimana nizira ko mumerewe neza aho muri hose haba ku murango canke mwijoro umwanya muriko murankurikirana ko zo mukuru ariko nizira ko ubutumwa buza kubashikira kandi bukabafasha cyane bukanabubaka muri Kristo no mugakiza no mu buzima bwanyu bwa misi yose. Muri nondwi numva mpemu yari ariko arandongora cyane kuvyerekeye kuvuga kugira ibikomere gusaba imbabazi kubabarira batugire nabi no gusaba ikigongo abo twagiriye nabi. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane Bibiliya yigisha ko hari gihe umuntu akura agakorana imibabaro agakorana ibikomere agakorana ibintu byo kuba yarabaye offense mu rurimi rw'igifaransa ugasaba arakomeretse ugasanga hari ama comportement usanga umuntu afise ingene yitwara ingene avuga ingene ameze ugasanga kubana n'abantu birakugora wamufitanye ibibazo n'abantu ushwana widoga ukritika sinzi ko murahura n'umuntu mukayaga umuntu mwavugana ukumva aguma avuga abantu nabi abatora amakosa ko ameze nabi ko bamwanka je ntibankunda ukamubona ko abantu bose bakwanka aho uri hose baranyanka je banyumvira nabi nawe muri wewe umutima wawe ukuvuga ngo umuntu mubi ntwigere ubona ko ari iciza cyo kuvako bamwe bakavuga bati jewe nta kintu ciza cumva ko jewe nta muntu yonkunda aribaza gusanga ikibazo ni fondation ni mu mizi ingene wakuze ibyo waciyemwo byakubayemwo aho wavuye byose birafise ingaruka ngenda umuntu yumvira ibi ndavuze kubera iki kubera umuntu agizwe n'ibice bitatu L'homme est créé en 3 dimensions umuntu agizwe umuntu ni mwemu ifise umushaha mugaba mu mubiri l'homme est un esprit il possède une âme mais il vit dans un corps uyu mubiri mubona w'inyuma wanje si wa Ange Michel ni mwemu yavutse ubwa kabiri iri muri Kristo Yesu afise ubuzima budashira kuko nawe ni curi uri umwana w'Imana kandi iyo mwemu ni cumure iyo mwemu ni gware iyo mwemu ni yanka iyo mwemu ni komereka mu buryo busanzwe iyo mwemu irafise conscience ijwi ryayo iyo mwemu iyo ukoze ikibira kubwira ati ikintu ukoze sico rero iyo mwemu niyo wewe uri mwemu ariko naho uri mwemu urafise umushaha uwo mushaha rero wawe niwo urimo personality yiwawe niwo urimo wewe wigumbagumba les émotions ama émotions yacu arakomereka kubera turakira ibintu biva hanze kandi turanasohora twebiri mu byiyumviro byacu ugasanga rero kenshi twagize action kubera kamere y'umuntu ari imbira share ari mbi ugasanga twakomerekeje abandi canke badukomerekeje ugasanga rero umuntu agiye arakimira ibikomere agenda arakira ibikomere swati nabakugire nabi kivuka abavyeyi bakugire nabi bagutaye kumbure barakwihakanye canke abakureze bagufata nabi canke abakugire nabi kurakura kumbure n'abantu bagufashe ku nguvu nimba uri umukobwa canke n'umuhungu nk'umuntu nkunda kugira byo kumviriza abantu nza gusanga hari n'abahungu bagirirwa ivyamfurambi ugasanga barakwiciye abantu mu magume yabagira ba mu Burundi mu myaka yagira haba ugasanga abantu bagendana ibikomere n'imibabaro jewe kwije mbona yuko n'ikibazo kiri mu gihugu cyacu cy'u Burundi kumbe no muri Afrika mu byinshi ni kibazo cy'ibikomere abantu bagendana ugasanga barakugiriye nabi kubabarira birakugora ku buryo uvuga uti ico ma potente nzokwihora wayironka rero kukaryo bakaronga asanga uciye ubishira mu ngiro ugasanga ni kibazo umuntu arakizwa akaririmba akavuga ubutumwa akagira ibike agafasha abagowe muga mu mutima harimo akantu k'ibikomere akantu kumubabara akantu ko kwihora akantu ko kutumva kunzwe ko kudakunda ibyo byose ugasanga bitera n'ibibazo mu miryango yacu naganda babwira ikintu gikomeye burya shetani yateye umuryango abateye ishengero abateye igihugu ivyo bintu bitatu birakorana umuryango nico kintu yose ya mbere Imana yashizeho na famille Adam na Eve niyo Imana yashizeho bwa mbere hanyuma abantu baragwira abagwiriye bahinduka igihugu hanyuma haza l'église ha ishengero rero ugasanga rikoranemwe abantu bafise ibimabaro n'ibikomere nagiye gusanga turakeneye guhishurirwa urukundo rw'Imana kugira ngo dushobore kubabarira no kwibabarira ubwa mbere kwakira izo mbabazi z'Imana ku buzima bwacu mwene data turi kurankurikira ndazi yuko kumbusha ko wace mu bintu bitandukanye ndabikubwira ko nanje nabiciyemo ndazi Yesu yankijije ndazi bikomere yankijije byinshi kumbura abashaka intaha yanje kuri YouTube irahari mwandike imizina ry'iwanje muzoyibona harimo intaha y'ubuzima bw'iwanje uno munsi ndazi abantu musanga bikompota bifata ugasanga umuntu aravuga ikintu akivunja muri indi jamba kikeka ibintu baranya nk'abanyi baramvuze n'abantu bavugana bagatwenga gaca yibaza ngo niwe batwenze kubera iki kubera kumbure barambwiye ko ari mubi kumbure barambwiye ko adasa neza barambwiye ko atateye neza baramuvuze ko amajambo akiri mutonya bamwita n'amazina agaca guma yibana mu byo abantu bakubwiye naganda kubwire ko ivyo bakuvuze ko ari binyoma icibane kuvuga ko nico cukuri rero mwene data nganda kubwire muri nondwi tuzoyaga cyane kuvyerekeye
kubabarira, kwibabarira no kusaba imbabazi abo twagiriye nabi. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane twirengagiza, tugashaka gukoreshwa ngo mwemuyera ngo yuzure ngo agendere mu bantu ibitangaza. Ndazi ko uno munsi abantu bavuga ngo udakora ibitangaza nta bushobozi bw'Imana ufise canke ntiwasizwe amavuta. Abandi akavuga tutazi kwigisha ngo uvuge ijambo rimwe ngo ubwenge ngo nta mavuta ngo bufise. Ariko ibi byose byo ari ubusege hatari urukundo ruhari. Nizera ko mwe mu Imana azogufasha, tugafashanya mu inondwe. Nzogerageza ndashaka video zibiri ku munsi, imwe mu gatondo mbyutse, iyindi nawe ndayisha nko ku mugoroba, kugira ngo mwese mushobore gufashwa mu mwanya muzuro nk'akaryo go gukurikira video. Ndizera ko izi nyinshi zizobafasha, kuko nzovuga intaye yanje, nzovuga ubuzima bwanje, nzovuga ibyo nirwa ndabona, nzovuga ijambo ry'Imana rya Kristo rivuga, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mubishoboye mubane amahoro n'abantu bose. Kandi ca kabiri, Kristo niwe aza gukiza imishaha yacu, naco gikuru, niwe aza gukiza ubuzima bwacu. Kristo wenyine ubanze wakira imbabazi ziwe, imbabazi z'urukundo rw'Imana. Imana iragukunda, irakwitwararitse, ntiyagutaye ntiyaguhevye, yashaka kukiza. Ndakubwira ibiko mwazi igihe nigizera Kristo mwaka 2001 itariki 5 z'ukwa gatanu, ikintu ca mbere yampaye n'amahoro. Ikintu ca mbere yampaye nuko ko nkundise, ko nkunzwe, ko nemewe, kwinyemera. Kwemerwa n'Imana birakomeye cyane. Yesu yarakwemeye, yaragupfiriye, aragukunda. Mwakire, mutumire mu mutima wawe, usubire mu isengesho ngira mvuge, avuga ati Mwami Yesu, uyu munsi ndahisemo kukwizera nk'umwami wanje n'umukiza wanje. Urakoze kumpaye imbabazi z'ivyaha byanje, ndazakiriye ingo mu mutima wanje. Umbere umwami, umbere n'umukiza, umbere n'ubuzima, nciki cyane mu gishasha b'umwana w'Imana. Amen. Rero kwakoze irisengesho umwana w'Imana, Imana iri muri wewe, Yesu ari muri wewe, ntumira muri wewe. Imana ichaka gutangwa na position yo kugukiza no kuguhindura, kugira ngo ugendere mu buzima bw'imidegembye. Mwitege inyigisho nshasha izovugana namwe kuvyerekeye kubabarira abatugiriye nabi. Mbega tubikora gute? Mbega mbabariye abangiriye nabi nije nunguka, nije mpomba canke ico mpomba? Mbega mbabariye nteza kwibagira? Ivyo bibazo byose nzogereza kubyishura. Ubuntu bw'Imana bwiza muri mwebwe mwarahezagiwe, murakoze. Amen.